simfise ubwoba turi kumwe unywanirira buri munsi ibitero vya satani unzigama buri mwanya akira amashimwe unywanirira buri munsi ibitero vya satani unzigama buri mwanya akira amashimwe. Tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Erega Biggie, umva ngene uriko bavuga kivodo. Erega Biggie, kivodo tugeze mu mana. Reka ndakubwira. Mu mana bavuga buke buke. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ariko Biggie kirazira kuva mu bwiza uja mu buyenzi. Ariko uve mu bwiza uja mu bundi. Voilà. Kandi ngo kuja mu bwiza uja mu bundi ugende buke buke. Hallelujah. Umviriza sha. Ibitero vya satani tuzobitesha dusa. Arasagaze bavyumvise hano ku Disability Black FM. Aho niko twamaze kwakira umutumire wundi wa kabiri nawe sundi ni Jaja nini si igambye muri Black FM. Sini rya kabiri sini rya nyuma zo kwa mari ngaha ni muhiri wiwe bararivye mwese muhawe ikaze muri gospel tubaha ikaze abandi bari zisanzwe tubaha ikaze kivodo ngo yitegura twijambo ry'Imana mbere dutangura kwakira umutumire. Niyo mpamvu narindire kumwakira. Erega Biggie, wewe ubivuga nk'umuntu wadubuye. Subiramwo. Ubivuze nk'umuntu yadubuye. Antutereka kivodo. Oya. Tene usindikije ujura ninganyobe. Oya ahubwo nakubwiye yuko wewe wabivuze nk'umuntu wari wabibonye yuko mbanza kwaza hagusubiza kwaza mu gitabo. Tuyarukiriza njuga tureko twaje mujyana bashasha kumva ijambo ry'Imana ningoga nyote. Wow, Biggie unkundi dusubire mu Maroma 8:3 haravuga ngo ati ko bimeze bityo ati tuvuga iki bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu ati uwo turwanya ninde. Amen. Ko bimeze gutya Imana igasoka nikaduhuza gutya kabona musamatara ntacika ntibishoboka. Ntibiba wowe yajaja ninde ngo baragerageje vyanansi ngo nubacari ngaho kubwiza izira ry'Imana n'Imana yemera kudacana. Mabuja karibu cyane. Murakoze cyane ndabashimire. Egome mana gukunda cyane. Merci sana. Nta musi takota uneze utamutwenga iminsi yose. Ego mengo nivyo kubera benshi bakunda kubimbwira sinzi ko ariyo defonfise. Na musi umwanya soma yiryohererewe yitwengera urayibona byose bimeze nabasha nivyo bintu. Niyo defonfise mu mana nuko. Niyo defonfise mu mana nuko. Ariko Biggie je ndakunda abantu bakiriye agakiza. Hagere hari umuntu yakira agakiza akuze hama n'umuntu yakira agakiza akiri umwana. Abantu babiri baratandukanye. Umuntu yakira agakiza akuze abazi byinshi kurusha uwakira agakiza akiri umwana. Urabizi ivyo bintu. Ego ukuze uja mu vyuzi. Uki umwana uvuke ko nyene wavukiye cyangwa bavyagutwayeyo. Wow. Ahubwo je nibaza ubikuriyemwo ko ariho ari byo vyiza umenya vyinshi. Ku buryo ego kubera ico wavukiyemo nico wakuriyemo ntibishobora kungana. Oya je nanje rero prefera yuko ubijamwe ukuze kugira kugera kuri kivyo. Erega Biggie igihe kimwe mu pastor avuze ngo none wakijijwe iki ngo jewe nabona mwe bose basenga ndasenga mugabo ujya kubwira ngo je ari umusambanyi karuhariwe je nari gisuma Mr Conon urumva ubwira gutyo gusa gato usanga niki ko maze ubwitwara ku isoko kwigurisha uyo muntu yakijijwe abameze nka jewe neza cyane. Twakire umutumire wacu karibu cyane mero umeze neza. Murakoze cyane Jaja nini regome inyuma yo gukora indirimbo ya mbere waje mu kiganiro n'uburagarutse ona Black Ifasha gufashije ona hawe washitse abantu barakumenye bikwiye canke dutukwande dupambana gose. Barakimfashije cyane ahubwo mwogumante kubera ndaronka ama message menshi bambwira umviriza Black FM rero ugaca wumva rero nyene n'ibintu biba bitesa n'ibintu biba bineze uronse nk'umuntu agutelefona akakubwira kubera hariho benshi bibumvira ko tuba turi bize ukuntu ugaca wumva rero yumvise gusa indirimbo yiwawe akunze ni ngombwa bikubwira ngo nakumvise. Ucha yumva gute nk'ico gihe nawe?
uca wiyumva neza kubera nyene hariho abantu baba bariko baragukurikirana yego na cyane cyane jewe ngo manze kwagara cyane ku ndirimbo yawe kuko byinshi twayivuze ko ubuherutse igihe muri Black FM twaravuze iby'amahiganwa agiye utwara nk'umurimvyi w'umwaka ibiki bigiye bitandukanye amatrofe n'amaward agiye utahukana ariko uyu munsi uze ku ndirimbo ko byinshi barabivuze ko ndanezerewe unezejwe n'iki unejejwe nande warose ikibondo warose amahera unejejwe nuko Imana igukunda unezerewe kubera iki ivyo kunezerwa ni vyinshi kubera Imana itugirira vyinshi kandi vyiza mu buzima bwa misi yose ikintu canejereje cane gose nukubona ingene Imana itugwanirira ibitero bitaboneka n'ibiboneka twe hari igihe tubona bijya tubonesha amaso yacu nk'abana b'abantu tukibazana ibijya gusa mugabo hariho ivyihishije mu nyuma y'ivyo Imana rero itugwanirira ico nico cyatumye nicara niyumvira kimpa kunezerwa ndavuga vraiment hariho byinshi intambara nyinshi ducamwo Imana itugwanirira twe tutabizi yego ariko Jaja kubera iki washimye ino ndirimbo kwishira mu no mudiho waregi kubera nabonye yuko bijanye kandi byaranezereje cyane ndakunda rege manake vise Benita yarusha toka Sebeni yo oya abakunzi ba Sebeni barindire ngira ndabazanira album yose kubera baguma bansaba rero bamenyereye imidiho nyene ijya nyene ya Sebeni gisirimba rero ndibaza yuko vuba bazoronka album yose ikwiye ariko babe baranezerwa kwanza nandanezerewe mu kurindira iyo album izoba ivanzwe izo birimwo imidiho yose tumenyere tuzi yego muri gospel ivanze izobamwo imidiho myinshi yego myinshi vraiment umuntu wese azotora kuri guyiwe yego Yes, okay. Jaja, amavuta arakuguye kurumva neza yuko uryohewe unezerewe ariko ati niwo vyigumizamwo reka ubisabikanye n'abakunzi bemera izina rya Kristo niko nabivuga. Jaja, ino ndirimbo yagufashe iminsi ngana gute kugira uyiheze? Ya ino ndirimbo ntiyamfashe iminsi myinshi mugabo mu kwandika ntiwandika nk'umumengo uri kuriruka uratekana nyene ukandika nka kubyo uri kurateka ukabona yuko umunyu wafashe amavuta igitunguru byose ukabona yuko rero bitunganye ugacushira ku meza nanje mu kwandika indirimbo ndiha umwanya kwanza nkayifiringa maze kuyifiringa rero ni mwanya rero ubugeze wo kuyisohora yego mbe bijyanye bigufata igihe kingana gute kugira wumve ko audio yiwawe asohoye imeze neza hama ugatangura kwiyumvira ijanye na video audio uba wayitunze igihe kingana gute jewe ndashobora gukompoza indirimbo nka 2 jours ikangumamwo 3 jours ikangumamwo 4 jours ikangumamwo rero numvise yuko umengo nayifashe neza aha naho nogenda muri studio no kubita amaswata subiramwo gira gutya cangenda rica nipanga rero umunsi nkagenda muri studio nkaca ndayisohora rero yego Jaja ibintu bijanye n'amafaranga biracari ikibazo gose kubijanye n'umuziki nashaka kumenya kuva igihe tuganirira wagumye tubwira ko Jaja ari ubugombe tubw'Imana ari ituma uririmba bisobaye ko nta muntu ufise wo mu invest ashira amafaranga kugira akazi ko kuririmba kabandanye mbe nubuga niko bikimeze ya nibaze yuko tuguma dutera intambwe ku yindi uko bucana yandi hariho umuntu ashobora kunezerwa ubu ndashima Imana aho ngeze hariho abantu banezererwa n'ibikorwa vyanje bakasapotinga rero mu gihe bansapotinga muri ubu canke uku ndabinezerererwa hama nyamukuru kandi nanje Imana iguma impezagira mu bundi buryo kandi butandukanye rero n'ibintu ntashobora kuvuga yuko bitari vyiza kuri jewe okay atari fine Jaja igihe kimwe nigeze gutelefona umuntu acarambira yuko yakubonye canke muri kumwe muri mu rugendo rumwe mwerekeza ahantu ataramenyekana Jaja Janine umwana w'Imana urimba gospel yari kumwe na Lolilo hajya mwari mwerekeje mugenda heyi ya hajya twari tugiye kumufasha indirimbo yiwe y'abakenyezi ya indirimbo y'abakenyezi yaragiye gusohora rero kubera numvise irimwe amajambo meza kandi yugwaruka
ihanura cha ndavuga si bibi kumusapotinga ego. Wow, very good. Jaja reka je ntware gake indirimbo niyo onye iramaze gusohoka ariko kumbure buri muririmbyi wese arafite ingene yama yifuza ko bicamwo muga bivanye n'amakategori. Ino ndirimbo wifuza ko ijahe bande bazoyikonsoma n'abantu bamaze gukizwa n'abantu b'abamekanisiye nka jewe tucirondera bimeze gute ngaho hano? Nizere yuko indirimbo dusohora yumve abantu bose, sumupagani cyangwa wakijijwe cyangwa uririmbuku cyangwa umuntu wese aririmba indirimbo yiwe yiteze yuko abantu bose bokumva irya ndirimbo. Rero mu gihe umuntu yumvise irya ndirimbo hakaba harimo message yerekeye mu bihe abarimwo, nawe ndibaza yuko acaronkamwo igice ciwe. Kubera sinshobora kuvuga ngo ni indirimbo niririmbiye jeje nyene, oya naririmbye kubera benshi bumve ubutumwa biciye mu ndirimbo naririmbye. Rero kubw'ivyo umuntu wese aca yakira igice ciwe. Yego, hari uwakira ndanezerewe, hari uwakira igice ciwe, nta waji wawe ngo akogwe n'isoni, nta wahungiye iwiwe abura ubuhungiro. Amen. Rero uca usanga rero umwe wese afashijwe mu buryo avyiyumvamwo. Ego. Hari umuntu yigeze kumbwira ambwira ko channel ya YouTube yahindutse. Hajya hari habaye ya iki kintu maze kukivuga cyane. Mugabo aho ngiye hose kiguma kigaruka sinzi impamvu. Ya channel yanje ni shasha ndiko ndakoresha kubera iya mbere barayihakinze. So byose ndashima Imana kubera niyi channel iri kwigenda neza. Ubu unye tugeze kuri bangahe bamaze kwemeza ko ari fresh? Abone ngeze ku 1,250 gutyo. Urumva yuko ndiko ndakurikirwa. Video ya mbere ifite amavyuza ngaho ufise? Video ya mbere simerutse kuraba mugabo ndibaza yuko iri mu bihumbi 9 gutyo. Rero urumva yuko iri kiragenda. Neza cyane. Soixante-cinq 609 tutore ma message yawe n'amapere yaje kuvugana Jaja Janine. Imbeho turangiza aho dusigeje iminota itarenga ndwi zo twigano cacu. Ariko cyo kumena Jaja Janine muri Black FM God the Star System. Na cyane vuga ati rero nyimba nawe washoye kunezerwa nkuko umwana w'Imana yashoye kunezerwa, gerageza rucishimwe rero aka message canke umwakure kugira mwande mwifurizanya rero ibijanye n'umunezero uva ku Mana. Jewe hano ndacakomeza nivugira ati Jaja Janine nashaka kumure mu natwongore mutubwire ibijanye n'umuryango w'abahurikiye mu kintu bise Renox muri kino gihe bemeze gute kuri Jaja Janine? Ya muri Linux ndazi yuko bamerewe neza kandi barabandanya. Yego barabandanya no gufasha abandi, barabandanya no gukora kubifuza kujayo n'ukuri barabakira kandi neza. None ngo bimeze gute? Je bimeze neza. Uracarimwo canke nyine ya hariho ukuntu basavye yuko twokorana mugabo ntivyagenze neza uko hari ivyo tutumvikanye ko nico gituma tutabandanije gukorana. Ego. Yes, okay. Bigi ndabona ubutumwa hano uyu aravuga ati bite ndi Deje Lamurda ati nanje ndi kumwe namwe ijana ku ijana ati mba mu Buyenzi mvuka mu Kayanza. Uyu aravuga ati bite ati ndamuramukije uwo mu mama ati mumbarize mbega aracakora twatuntu twiwe adufasha mu byo kwivuna inzara. Jewe byo mugora kumenya ariko jewe ndamukurikirana kandi nabandanye
na cyane cyane ahubwo uyu usanga ari umufanzi wanje hama ntakurikirane ibikorwa vyanje urumva ko yampevye mubwire n'ubu niyo mvuyeyo ego uyu aravuga ati mwiriwe neza bapapa ati ndamukiriza Janine mubwira ati nukuri urashoboye cyane rero murakoze cyane iyo ndirimbo maze kuyumva kenshi mugabo sinari bwamenye ko yoba ari uwo mumama erega ndamuheruka mu ndirimbo zinyaruka ariko mumbwira ati Rastaman, Rastawoman, Rastafari, Imana niyo nzira ya twese. Amen, amen. Naca simbira kuri YouTube rero ayirabe. Na cyane cyane. Hano ndabona ubutumwa bigi hano hari umuntu atwandika igitabo kinini cyane aravuga ngo ni sawa ati uwo muririmbyi wa gospel Imana imuhezagire cyane ndabifurije gutera muji imbere hari ukuboko kwiza kutagaragara gukora imirimo buri munsi ati gukorana natwe kutugwanirira buri munsi ati na buri saha ati uko kuboko ni Yesu muhezagirwe uwo ni Fabrice mu Rutovu amen turabashimiye cyane ngene babandanya kudukurikirana na cyane cyane uyo aravuga ngo ndamukiriza Jaja uboye cyane uhoraho akongereye inkomezi n'amavuta biva ku Mana ndi Meransi GTG nanje ndabaramukije amahoro y'Imana yesaye dukomeze bigi kumbure twiganirira ariko nawe ufite cyumvira gerageza rero ugicishemo kugira ibintu byose bifatike bifate umurongo bigi ndakunda Janine Jaja ngene asanzwe aririmba live ibyo rero ibyo ndabikubwiye guco nuko mba nifuza basi umwerega atubariki na sisi tubariki mama warahezagiwe cyane gose amen shabariki wasana ntitukiri hahandi yes kakapera ndanezerewe ko nkufise simfise ubwoba turi kumwe ndanezerewe ko nkufise simfise ubwoba turi kumwe unwanirira buri munsi ibitero vya satani unzigama buri mwanya akira amashimwe unwanirira buri munsi ibitero vya satani unzigama buri mwanya akira amashimwe bigi nama nakubwiye ko hama hariho amajwi abantu badahatiriza ariko yamara amajwi y'abana b'Imana koko haleluya tuvuga amen amen yesai bigi ndabona ubutumwa aravuga ngo ndakunda icyo kiganiro ati ujya muririmbyi wa mbere izina ryiwe mworimbwira yitwa Fitz Faba aravuga ngo Jaja nawe ati Imana imuhezagire amen amen okay umuntu kuri telefone hello bite namahoro gose muvukanyi Jaja oui ndakuramukije mu izina ry'Imana wacu amen mumeze neza ndashima kweli byiza cyane yego nawe ngombe gukumva muri Black FM Jaja muri bande none ntitwabamenye ntimwidondoye izina Jennifer Magonde karibu sana Yesu ashimwe amen amen nashimwe cyane Magonde avuze neza cyane ati ndikunda kumva kuri Black FM ni kintu gikomeye cyane kandi avuze subwa mbere ndakumvise kuri Black FM nashane cyane bigi hano ndabona kabisa ubutumwa aravuga ngo ndi Nadia hama Jaja ndaguteye intege ati bandanya urabishoboye cyane urakoze cyane ati ku butumwa utanga indirimbo Imana Imana izogusumbusha ati Imana izogusumbusha umurengera umwami Yesu abe kumwe namwe Jaja urasoma iri jambo muri Zaburi 50 ku murongo wa 15 haleluya urakoze cyane Nadia unamusi ndakumva kabisa birakomeye no musi ni mu mwemu gusa na cyane cyane ujya aravuga ngo bite Black FM
ati ndabakunda cyane ati mubahwe vraiment ndi irakoze kumutakura ati ako karirimbo karandyohera ati vraiment chumu ati oh my god ndamukunda ati cumu ndamukiriza murakoze cyane turabaramukije ati komeza utera intambwe neza cyane amen basimbira kuri YouTube bayiraba ni indirimbo ifise n'amasanamu yayo kandi ifise amasanamu meza